uravye ugwaruka nka benshi ntibakora. Mu gihe utowe nibihe biharuro cyane cyane objectif chiffre dukoreye ku biharuro ukorera ko mu kingo cyawe cya mbere kugira ugabanure ubushomeri, kuko dusanga tuzi yuko ugwaruka ngaha mu gihugu cyacu kenshi na kenshi usanga hari ingorane zijyanye n'ubushomeri. Mwebwe objectif dukoreye ku biharuro biri chiffre kugira mugabanye ubushomeri muzobigenza gute? Mu bisanzwe turazi ko barundi benshi bagizwe n'ugwaruka ku bice 60 hafi kwijana, kandi abakiri bato ndiye kuvuga ugwaruka, kandi muri abakiri bato ibiharuro abahinga bashitseko bavuga ko ubushomeri harahushika kuri 70 kwijana, ariko muri bya biharuro byita byo hagati moyenne 65 kwijana. Ni kuvuga rero ko ari kibazo gikomeye, kubera ko ubwo gwaruka tugwita Burundi bw'ejo, mwita Burundi bw'ejo, mugabo ubu hari ingwano nabo bavuga bati turi na Burundi bw'ubu. Rero twebwe twibaza yuko ibyo twatekanje mu migambi twateguye tukanayishikiriza mu muguje cyo gutegura no gutunganya amatora, twibaza yuko nko mu myaka nk'itanu ubushomeri buhari bwamaze kugabanuka gushika kuri 30%, kuko hari imigambi twategekanije kuri uko gwaruka kugira ngo ubwo bushomeri ugabanuke. Ariko urumva ibyo ni ibyifuzo n'imigambi, kuko ibyifuzo byama byabayeho mu gihugu, imigambi yama yateguwe mbere igashirwa n'abantu bakomakomeye n'ibihugu bikomakomeye, ariko cyama kigorana n'ingene ija mu ngiro, ni gushirwa mu ngiro. Haraba bibaza ngo nukubera amahera ataye, amahera arahari, nukubera ukutabona kure ko bategetsi bamwe bamwe. Kibero turibaza rero ngo twatekanje tukavuga tuti urugwaruka dutegerezwa kurukorera ko kugira ngo hafatwe ingingo zidasanzwe zo kugira ngo iyo migambi n'amaproje baba bafise ishibwe mu ngiro. Ingingo ya mbere idasanzwe burya tuzofata ni sibyo kuvuga ngo gushinga amabanki, gushinga ibigo, ivyo byose byama byashinzwe. Ingingo ya mbere tuzofata no gushinga mu mafaranga leta ikoresha uko mwaka uheze bagatora yandi yibiki bita mu gifaransa la loi budgétaire, no gushiramwo ingingo nshasha zerekeye imigambi y'ugwaruka. Twebwe twiyumvira yuko uwofata ibice 20 kwijana mu gutangura by'amahera leta ikoresha akabishira mu migambi y'ugo gwaruka, amaproje y'ugo gwaruka, ayo mafaranga acakoreshwa kujya akoreshwa mu bindi bisata by'igihugu, amashure, ubushikiranganje, ntabe amafaranga azorinda guca ahandi hantu akoreshwa n'abandi, kuko twarabonye bashinze ibigo cyangwa amabanki, ayo mahera acaherera muri ivyo bigo, amazu bapanga, imishahara, imiduga, ibintu byinshi bakoresha. Azoja rero muri mu mafaranga leta izokoresha kugira ngo nayo azaratangwa kujya nyine muri iyo migambi. Ikindi gishasha burya kizoba kirimo, ntidushaka ko bazoyaha abantu ngo babafashe kuyakoresha, azogenda aca muri commune, kuko imigambi y'iterambere burya ikorerwa muri commune ntirangurirwa, acagera muri commune hama ibice 20% kandi by'ibyo by'amafaranga commune ikoresha kugira nabo nyene bayabone bice bija kuri ama projet, muri ama program, kuko bazoba yazi. Icyo kibi cya mbere. Icya kabiri, kugira baronka aho bakorera, commune itegerezwa kuzobaha bijya bibanza yirigwe abantu bubakamwo bakoramo ibyo bashaka by'iwabo gusa, bazoranguriramwo iyo migambi y'ugwaruka. Cya gatatu,
twe tuvuga tuti ugwaruka ruba rugifise inguvu zo gukora. Hanya benshi riga benshi muri abo twita ugwaruka bakiri bato usanga harimo n'abarangiza za kaminuza. Ufashe nko kuva ku myaka 18 ukagera kuri 40 haba harimwo abarangiza za kaminuza. Abo rero bazoshingwa tuzofata abakerebutsi b'injabwenge kandi barinda batavugira mu bivumbi kumuvumba bashingwa amabanga kugira baze baritegura ingene bazotunganya igihugu ivy'igihugu babimenyerera apana kuza baravuga ngo nta burambe bafise mu kazi batangura hakiri kare kuza baritegura. Ibyo ni bikuru bikozwe hariho n'ibindi nko shinga kubafasha gutegura amaproje twafasha n'abahinga bakabafasha kuza barategura imigambi borangura cyangwa amaproje baba bafise. Tukibaza yuko iyo ntumbero twamaze kubiva tuti tugira tubateze imbere kuko twarabonye ko baguma bakumirirwa. Uravye ugwaruka nka benshi ntibakora. Ugiye nko hagati mu gihugu basanga ku mabarabara ariho bicaye, basanga ku bubare amavu y'impene barindiye inyama, inzoga, hari n'abandi usanga ubu unye bari mu bintazi byo kugwana byo kugira gute. Ugwaruka rero rutegerezwa kugarukirwa. Umuntu yafashe iyo ntumbero ati kugarukira ugwaruka kubera ivyo byose mpeje kudondagura bishobora gutuma batiteza imbere, batazoteza imbere imiryango yabo, ntibashobora no guteza imbere igihugu. Hazofatwa n'iyindi ngingo nkurikije tuganira nabo, hazofatwa n'iyindi ngingo yo kubakundisha igihugu no gufatana mu nda. Iyo rero izofatwa nko kubisata byose ariko no kugwaruka izofatwa turavye ingene ugwaruka rwagiye rufatwa mu migambwe, ibyo rwagiye rukora mu migambwe byateye ubwo uhereye ku bajerere kaza kwitwa abajedebu muri frodebu kaja mu mbonera kure kaza mu nyankamugayo ntawe badondagura ngo bamare, ariko baragiye bakoreshwa ibikorwa bitabahiteka. Cyo gituma tuvuga tuti kufatwa n'iyindi ngingo kugira abatarakwiza imyaka 18 imigambwe ntizirabahera mu byumviro byayo gusa, kuko tuvuge nk'abafrodebu tubaboheye mu byumviro bya frodebu gusa, abaporona bakawera mu byimviro bya iprona gusa, abasenedede uko, abaseneri uko n'abandi uko, no kuvuga ni nk'amacakubiri muri bo ndabaze kubibona. En fait baca bankana haraja ibintu by'ugwango muri bo. Rero nayo ngingo nayo niko turayumvira kugira izofatwe gushika ku myaka 18 tubigisha ibyo gukunda igihugu, gukunda akazi, gufatana mu nda. Hanyuma amaze kubaga iyo myaka bari maje abakuze abaja mu byazi naje mu migambwe akorera iyo nyine mugabo imigambwe ntiziravuga ngo abana n'ugwaruka gwane ngo urunugwaruka gwanje hamara ngo baca turuteranya rukagwana nene umva ruzotera imbere cyane. Duce mu bintu by'ubwicanyi mwe n'ibyo mu biyayura mutwe n'ibindi. Voilà.